itangazo rishikirijwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga ihonyabwoko, ivyaha byo mu ntambara n'ibindi vyaha by'agahomerabunwa bikorerwa kiremwa muntu ku munsi twibuka imyaka 30 yaciye abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe. Twame tugendera ubumwe imisi yose bugaragare mu ngendo no mu bikorwa. Kuri uyu munsi twibuka imyaka 30 yaciye abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe, inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga ivyaha bikomeye yiyemeje gufatana mu nda n'abandi barundi bose bakunda igihugu catwibarutse kandi barazwa ishinga no gutsimbataza amahoro n'ubumwe. Iki gikorwa kiri mu bituraba kuko ibwirizwa ritugenga ridusaba ko mu byo dukora twofashanya n'izindi nzego mu vyerekeye kurangura imigambi yo gukwiragiza mu gihugu inyigisho zo gukundisha amahoro, ubumwe no gusubiza hamwe inyuma y'intambara zagiye zirahekura Burundi. Ivyo bikorwa tubitegekwa mu ngingo ya 3 y'iryo bwirizwa. Icambere rero, Uburundi kuva kera cyane bwamye ari igihugu cigenga kitagira mu budumbidumbi, gifise abakiramutwa kandi citunganije neza. Abarundi bari bazi ko basangiye akabisi n'agahiye, bavuga ururimi rumwe, bagasenga Imana imwe, bagasangira ibibaranga bimwe mu vyerekeye imico mu mibereho ya misi yose. Bamye babana neza batinubana kubera ukudasangira imiryango, ubwoko canke intara. Ubwa kabiri, Umurundi yatabarana n'ababanyi kandi wasanga umuhutu abana n'umututsi, umuhanza abana n'umunyakarama, umutwa abana n'abahutu n'abatutsi. Uwugize ikimugora yirukira uwo babana hafi, ntiyavuga ngo ko tudasangiye umuryango ntaco yomfasha. Mu kwerekana ko umubano mwiza uruta vyose, bari baraciye imigani ibitwibutsa bati umubanyi niwe muryango, bakongera bati bapfaniki barutwa n'abamarirani iki. Ababanyi babita abazimyamuriro. Inzu iguhiriye ko utabagwa n'ukuri hafi naho ataco mwoba mufana, ntiworindira mwene wanyu ava hakurya y'umutumba. Ubwa gatatu, Abarundi bamye bashira ineza ya bose imbere y'ineza y'umuntu umwe canke umugwi w'abantu. Mu mico y'Abarundi, umuntu yatera imbere kubera ibikorwa, ubukerebutsi bwiwe n'umubano mwiza afise. Ntibamushima kubera ubwoko, umuryango canke intara avukamwo. Ubwa kane, muri iki gihe naho nyene abene gihugu bose bifuza ko uwo mutima ukubana neza wo kwiganza, abantu bakabana nk'abavukana na kare bose bavuka kuri dawe wa twese, Imana yaturemye n'Uburundi bwatwibarutse. Ubwa gatanu, uko gufatana mu nda intwaro y'abakoroni yaraguhingabanije cyane kuko bari bazanywe no kutujya batwicayeko. Batwara bisunga kuducamwo ubudumbidumbi kuko iyo tuguma dufatanye mu nda ntibari kudusahura no kudukandamiza uko bishakiye. Abakoroni nibo bazanye amacakubiri kugira biborohere kuducura bupfuni na buhoro. Ubwa gatandatu, no mu Barundi ubwabo hagiye haradukamwo bansumirinda baza barafasha abakoroni gusambura igihugu cabo. Ubumwe mu isinzi ry'Abarundi burahari, abahora babubangamira n'utugwi duto cyane cyane mu banyepolitike batanezwe ineza y'abene gihugu, ahubwo bagwanira gushikira intwaro n'amaronko badaciye mu nzira zemewe n'amategeko. Abarundi bitekaniye barazi ko ataco bapfa. Ubwindwi, kubera ubwo gwiri rwagiye rurategwa n'abakoroni, hagi haraduka injyane n'ubwicanyi
cyane cyane mu myaka yakurikiye ukwikukira ku Burundi, bikaba byararenze ihaniro mu 1972 no kuva 1993. Ubwo umunani, ubu igihugu cacu ciza c'u Burundi kiriko kirasimba imanga, amahoro n'umutekano biriko biratsimbatara. Ubwo icenda, ayo mahoro n'uwo mutekano tukaba tubikesha amasezerano y'Arusha n'amasezerano yo guhagarika ingwano yafundiswe hagati ya leta n'abagwanyi mu 2003. Ubwicumi, ivyakwirikiye Uburundi bwaciye busubira ku nzira ya demokrasi, buritorera inzego ziburongora kuva hasi gushika hejuru mu matora yo mu 2005, 2010, 2015 nejo bundi mu 2020. Ico naco kikaba ari kimenyetso c'igihugu gitekanye. Ubwicumi na rimwe, nkuko nyine icubahiro umukuru w'igihugu akunda kurivumera, mu ndaharara inzara hakazinduka inzigo. Umurundi wese ategezwa kuronka icarya n'icashira mu mufuko. Amahoro, umutekano na demokrasi dufise kugira bitsimbatare bitegerezwa gushigikirwa n'iterambere. Turateye intege leta nkozi, leta mvyeyi ko yiyemeje gushira izo ngingo mu migambi yayo yihutirwa. Ubwicumi na kabiri, ntidutegerezwa kwibagira yuko abarundi bakeneye ubutungane butunganiriza bose kandi muri byose. Iyi kabari inkingi ikomeye mu mibereho y'abarundi kugira ngo umukuru n'umuto, umukene n'umutunzi bose bumve ko atamwana n'ikinono. Kujyanye n'icubahiro yama bivuga, birakenewe ko intahe yiganza mu Burundi. Ubwicumi na gatatu, abarundi twese tudasize inyuma abari bahungiye inyuma y'igihugu bariko barahunguka ku bwinshi, niduhagurukire rimwe kugira Uburundi tubwubakire kuri izo nkingi arizo amahoro, umutekano, demokrasi, ubutungane, intahe n'iterambere. Ubwicumi na kane, mu guheraheza twotera kamo abanyepolitike bamwe bamwe ko batosubira gushira imbere amaronko canke kwitiranya ubumwe no kugabura ivyicaro. Ni naho baca bakoresha amacakubiri yashizweho n'abakoroni kugira bashikire ivyicaro bihagiye ku nguvu. Ubwicumi na gatanu aribwo bwa nyuma, turasavye abarundi bose ntibaha amatwi abo bataye umurongo, ariko nyabuna twubakire hamwe Uburundi bwacu, Uburundi buhire tuzoraga abana bacu. Ni harambe amahoro n'umutekano, harambe demokrasi, harambe iterambere, harambe ubumwe hagati y'abene Burundi. Murakoze.